murumva yuko umuntu yifuza kurya igitoke mugabo ntakige kandi ku by'ukuri yari afise uburenganzira ko ico gitoke agifungura. Rero murabona yuko turi mu iterambere ry'igihugu. Yene cyuwari mukuru w'igihugu General Major Ndayishimiye ahamagarira umwene gihugu wese kuronka ico afunguye kandi aho yakoresheje ingufu ziwe izo nguvu azivyaze umwimbu kandi udasanzwe. Twaje kwerekana yuko ivyo babiyumvira ko ari babandi bagikeneye guma bacinyizwa hasi. Zana igitoke cyawe ndaguha amajana 2, zana inkono yawe ndaguhijana. Ivyo bintu birengere kuko inkono ni akaranga. Mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe abuzukuru basogokuru Petero Nkurunziza, Mazina Nicolas asanzwe arongoye iryo shirahamwe imbere y'amategeko aremeza ko hacibonekeza kimwe bita imigwazo aho imiryango imwe y'abarundi cyane abo mu miryango y'abatwa yisanga mu bukene budasanzwe kubera iyo ngeso igayitse. Ivyo akaba yabishikirije mu ntara ya Kayanza, komine Muhanga, umutumba Gashibuka, aho bari baramutse bagendera Miss Kayanza wa 2020. Mutoni Uwimana Neila asanzwe ava mu bwoko bw'abatwa. Mu matohoza twakoze twasanze yuko aha miki kigwati hari abantu baza bakagura ibitoke bikiri bito. Ivyo bitoke bikiri bito bakaza bagahenda abantu bo ngaha mu kigwati bakabaha amahera. Bamaze kubaha amafaranga umuntu agaheruka afise ingundu y'igitoke. Ni muraki ivyo bitoke ngaho hejuru yacu mugabo ntagira uburenganzira bwo kugifungura. Kandi murazi yuko umwotsi uva mu nzu ufasha igitoke mu gukomera no mu gusa neza. Ariko uwo mwotsi uva mu iyo nzu ukaja ku ico gitoke nyene igitoke agaheruka kibona kiri ngaho imbere yiwe ariko ntazokwigira gute agifungura. Rero nk'umurongozi w'ikaritiye canke w'umutumba ku vy'ukuri iki kintu twagira tubasabe mu gifatire umwanzuro ukomeye cyane. Abantu baza kuza hano bagafata ibitoke bya bene gihugu bakabigura amajana 2, amajana 3, amajana 4 maze akazoguma arindira kugitoke gikura hanyuma nakazagitwara. Murumva katari ingeso nziza. Murumva yuko umuntu yifuza kurya igitoke mugabo ntakige kandi ku vy'ukuri yari afise uburenganzira ko ico gitoke agifungura. Rero murabona yuko turi mu iterambere ry'igihugu. Yene cyuwari mukuru w'igihugu General Major Ndayishimiye ahamagarira umwene gihugu wese kuronka ico afunguye kandi aho yakoresheje ingufu ziwe izo nguvu azivyaze umwimbu kandi udasanzwe. Rero nyakubahwa murongoye uyu mutumba, imbere yuko dutangura igikorwa cy'iteka cyatuzindukanye twipfuza yuko ico kintu nk'ibigwati birimwo abene data twagendeye uyu munsi twifuza yuko ku by'ukuri iyi ngeso yo kubagurira ibitoke bakabaha amafaranga amajana 2, amajana 3 vyohagarara, sivyo? Kuko mu iterambere ry'igihugu ntitujya imitsi abandi ahubwo tubatera iki? Tubatera intege. Rero agenda basabe nk'ubwo umutumba ku by'ukuri ko tubafashe kugira ngo nabo ejo baze bubatse inzu nziza z'amatafari aturiye, baze bafise inzu z'amatafari meza z'amabati meza, baze bafise ibigega bimbuye umuceri, bimbuye ibiharage, bimbuye ibitoke byinshi cyane kugira ngo twese uje mu iragi twasigiwe na sokuru wacu nyakuba Pierre Nkurunziza hamwe n'indinganizi zikomeye cyane ya nyakubahwa mukuru w'igihugu General Major Ndayishimiye.
ibyo rero twabikora twese mu iterambere tuzoba turi bamwe. Muri make rero iki kintu ndakivuze nk'uko ndagibwiye umukuru mutumba nk'uko nipfuza yuko rimwe mwasiruke mustanteri nawe mwomubwira muti abantu baje ku by'ukuri hari akantu bavuze kameze ukuntu nakuriye kugira ngo ejo canke hirya y'ejo abantu bacu bo ngaha ku by'ukuri bisange bagize gute, bisange batunze, bisange bateye imbere, bisange ku by'ukuri bahevye kubumba, bahevye kugira gute ahubwo basigara bagwiza tunga. Ko twifuza ko umurundi aguma ari hasi, tuvuza ko umurundi amenyekana ko ari umurundi. Ikimenyamya ngiki mwarabonye neza yuko mu ntara ya Kayanza muravye mukurikirane abigeme bari mu ntara ya Kayanza ntabwo ari bake, ariko umugwi ujeje gutegura ibya karanga mu Kayanza canke Miss Kayanza murabona yuko hagize igihe hatogwa uyu mwigeme. Iryo ni iteka rikomeye cyane. Rero iri teka risigaye ritegwa abavukanyi bacu, ni byiza ko tubashigikira. Ntidusubire kubiyumvira ko ari abinyuma, oya, ahubwo tubiyumvire ko ari abahehe, ari abimbere. Mu iterambere nta murundi n'umwe agomba gusubira inyuma, yaba umuhutu, umututsi n'umutwa, bose bagomba gutera imbere kandi ku rugero rumwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi twaje kwerekana yuko ibyo babiyumvira ko ari babandi bagikeneye guma bacinyizwa hasi. Zana igitoke cyawe ndaguha $200, zana inkono yawe ndaguha $100. Ibyo bintu birengere, kuko inkono ni akaranga, inkono n'akaranga. Ndazi mwese abantu bose turi hano ntawe utari ikijumbu cyo mu nkono canke ajye umwumbati utetswe mu nkono. Ku by'ukuri ni umwumbati waburyoshe cyane kandi ufise akanovera. Mu byo gufungura barerekana neza ko indya zitetswe mu nkono zifise agaciro n'akanovera gusumba izitetse mu masafuriya. Rero kubw'ivyo rero nimba uyu munsi babumba inkono byasobanura ko iyo nkono ihabwa agaciro yuko ari akaranga twebwe twakuze dufungura indya zikozwe mu nkono kandi bikaba byiza cyane. Muri make rero kuba babumba inkono, kuba babacura, ntitwiyumvire yuko abari inyuma y'abandi bene gihugu, ahubwo twiyumvire yuko ari terambere ry'igihugu kugira ngo dutere imbere. Muri make rero nyakubahwa murongoye uyu mutumba, nagenda basabe iki kizokenera hagufi kuko nimuzi ko twanakimenye n'ubundi tuzoka tugitohoza. Dushaka yuko abantu bagura imyimbu yabo bakabigura ku mafaranga make bihagarikwe, kugira ngo nabo biyumve ko bakeneye kujya gatoki, biyumve ko bakeneye kujya ikijumbu, kandi biyumve ko ari mu Burundi. Muri make rero imbere ko tuzamura ibikorwa nyezina, nashimye gutanga iyo mpanuro muri rusange kugira ngo n'abanyumva bari ngaha, abene gihugu muri ngaha mu nkurikirana mu byumve neza yuko turakeneye yuko aba bene wacu bavukanye badafatwa nk'abantu bataco bamaze mu gihugu, ahubwo tubafate nk'abantu bafise iterambere rikomeye cyane hehe mu gihugu. Ubw'ivyo rero abantu biyumvira kuza kubafata barya utuntu tw'iwabo batugura amafaranga make make, ku by'ukuri babihebe ko singeso nziza, ahubwo dukeneye ko tubabona bateye imbere bafise icyo bamariye igihugu. Nayo umukuru w'umutumba Gashibuka akamenyesha ko ivyo bitegwa ahanini n'ubukene burangwa muri iyo miryango, kuko ngo no kuja mu makoperative biracari kure cyane kubera ngo batabona aho bokura agatererano gatangwa n'umunywanyi wese. Nibaza yuko rero namwe muri ijisho rya twebwe mwahishikinga ugatumba mutekereza kuvuga ati twarabonye ukuntu babayeho batunzwe niyo nkono nyene nta mantu bafise barangura imigabo n'imigambi yo kurima, kuko aba ni nabake ubona ko muri iki gihugu cy'u Burundi hasanzwe hariho amashirahamwe nka koperative nko mu baterambere burya nta numwe ndigambara mu gishirahamwe rya koperative kubera ijya mitahe yibanze habikize baronka. No cyo nsaba rero muri ndongozi muri ijisho mwagende ngako umutumba wa Gashibuka kwico kintu bagifata nkama bagishikana imbere kugira nabo baronke ya mikoro, kure udafisa uza kurima utegeza kuzurajya ico ubonye ico bikozeko tunze mu rugo, biranashika ugasanga n'impuzayigurishije kugira umuzi ntararubusa.
Cartoon War.